subject pronouns insigarira zina muvugwa zisigarira mu kibanza izina ry'umuntu avugwa ko akora igikorwa. Hanyuma muri muvugwa harimo abantu batatu. Umuntu wa mbere ni uvuga ivyo akora, umuntu wa kabiri ni ubwigwa, umuntu wa gatatu ni ubuvugwa. Mu bitandukanye neza aho niho muteza guhera. Hanyuma wewe uvuga ivyo ukora akajambo kagusigarira izina ry'iwawe ntirinda kurivuga ucuvuga akajambo mu Congereza I uyivuze ni jewe uba wivuze I. Abasigaye kumenya igikorwa wewe ukora ucugishira kuri I. Umuntu agira kabiri wewe ubwigwa ivyo ukora ni you niko kajambo gasigarira izina ryawe. Ntibigo baravuga ngo we Pascal ngo iki bavuga uraje uragiye urasenga. Umuntu agira gatatu ni ubuvugwa. Umuhungu ni he, iyo tumuzi cyo dukoresha akajambo he. Umukobwa ni she, ikintu ni it. Hama turi benshi twebwe cha tuvuga we, akajambo kadusigarira. Sinda kuvuga amazina yacu. Mwebwe ni you, urumwe ni you, muri benshi ni you nyene. Hama abahungu benshi ni they. Abakobwa benshi ni they nyene. Umukobwa umwe ni she, abakobwa benshi ni they. Ikintu kimwe ni it, ibintu byinshi ni they. Hanyuma habasigaye kumenya rero verbe ucushira kuri I, you, he, she, it, we, you, they. Haka rero verbe dufise ngaho turafise verbe to go. Verbe zo mu Congereza zandikwa zika akajambo to. Muga kuvugira ushire ko umuntu akora ico gikorwa ukora kiyo to akacasigara verbe kacushira kuri I. Tugukuye ko to hasigara go. Ceshira kuri I nce mvuga I go. You go. He goes. She goes. Aragenda gucyo. Verbe kurikira ni to come. Nkuye ko to hasigara come. Nce mvuga ndaje I come. Wewe uraje you come gucyo. Verbe ikurikira ni to sleep, kuryama. Ucuvuga ndaryama ucukura ko to hacasigara sleep. Ucuvuga I sleep, you sleep, he sleeps, she sleeps, we sleep gucyo they sleep bararyama ibintu nk'ivyo. Hanyuma to study ni kwiga ucukonjiga jewe ndiga kurako to hacasigara study. Ucuvuga I study, you study, he studies, she studies, it studies, we study, you study, they study. Awasigaye ko nje ndabaha amaverbe menshi muce muyiga muze muriga imwe. Ucumenya kuvuga rero I, you, he, she, it, we, you, they.